Turabaramukije cyane bene data bakunzi musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri rwa rubuga rwacu rwitwa Ungaburire TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu, tubaha kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi gisanzwe gitegurwa kandi kongera kigashikirizwa na jewe ijambo Imana irambona. Ndabaha ikaze, hanyuma kandi ndafise amajambo ngomba ko dusangira uno mwanya kumbure tutifuza kuza kuba muremure cyane. Murazi ko kino kiganiro kidafise intumbero yo guteba cyane. Aya majambo tuyasanga mu indirimbo zino ziri mu gitabo cyo guhimbaza kimwe indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi nimero 293. Aya majambo tugomba kuyasoma hanyuma tuyasangire. Avuga ngo, mwami ungaburire ijambo ryawe nk'uko wamanyaguye umutsima i Galilaya ugahaza benshi, none umpe mwami ngo mpage nanje. Ni wewe mutsima w'ubugingo, nkizwa n'ukuri kw'ijambo ryawe. Rimbere indya zihaza umutima, nyigisha gukunda ukuri kwawe. Igitero cya gatatu kivuga ngo, mukiza untume ko mpemu wawe ankore ku maso ngo mpumuke, mbone ibihishijwe mu gitabo, nawe nkubonemwo mukiza we. Igitero ca nyuma kuko ino ndirimbo ifise ibitero 4 kivuga ngo, umpezagirire iki gitabo kinyereke icaha n'agakiza, niho noca mva mu bugurano nkuronkeremwo amahoro mwami. Imana yacu nihimbazwe. Nana majambo murumva ko tutaririmbye kumbure tugomba tuyavuge ko gatoya. Ni muri zino ndirimbo nkuko nkunda kubivuga ku ruhande rw'iwanje zambereye umugisha, kandi nizera ko benshi zababereye umugisha. Ni indirimbo zimaze igihe kitari gito ziririmbwa zikundwa. Narabaye mu migwi y'amakorale hirya no hino ahatandukanye, aho wasanga indirimbo ikundwa ikiza, ugasanga kumbure ntihohera amezi 2 mutayiririmbye. Mbere ugasanga hari n'indirimbo zibangukira korale ku buryo niyo babongeye indirimbo batateguye iyo ndirimbo biba bizwi yuko baca bayiririmba atangorane. Izi ndirimbo mugabo rero zibonekana ari indirimbo zakunzwe kandi nibaza ko zihuriweko n'amashengero atari make. Izi ndirimbo zo mu gitabo mbere abandi baratera intambwe bakerekana yuko hari akatuzo gafatiye ku kuntu n'abaziririmbye nabo bari abantu bari mu Imana, bari abantu bakijijwe, bari abantu bari mu mpwemu yera, bari abantu ibyo baririmba bitari ibintu biva muri kameremere y'umubiri gusa. Bari abantu indirimbo baririmbye bataziririmba ari nk'abantu mengo bakeneye kwamamara gusa, guhitinga. Hojya muri kino gihe umuntu ashobora gufata indirimbo agakomoza indirimbo akarondera ibijambo novuga ngo by'ibiharadabu gusa, atari kubera yuko birimo ubutumwa, ahubwo ari kubera ko ibyo bijambo azi yuko niyabivuga bizotuma iyo ndirimbo ihitinga. Ugasanga umuntu ariko aririmba ibisusu by'abantu, umuntu ariko aririmba kumbure amabinga, amatama y'abantu, amasoso y'abantu, ukiyumvira ibyo bintu ugasanga ni ibintu by'uburofa niko novuga. Naho musanzwe muze yuko umengo hariho liberté d'expression, aho umuntu yexprime uko agomba kumbure, kandi ukamengo nyine umuntu n'uburenganzira bwiwe. Ariko mugabo kandi ugasanga ubutumwa, kote y'ubutumwa nta kiriyo, nta kintu wokuramo, nta nyigisho iriyo. Izi ndirimbo rero nuko numva umengo ngomba kuzibara ku bwayo burebure, ariko mugabo kandi ndazikunda, nazikunze, nabayeho novuga ngo tuzifashisha mu myanya itandukanye yo gusenga. Rero nibuka indirimbo ndagarishije ko gatoya ndamwumva ntaraza nyine rero mvuge muri ino ndirimbo nyine kumbure indani ndayinjiremwo. Ico gihe ntihari vuba, hari mu mwaka hafi wa 2009 cyangwa 2008. Nibuka ico gihe hari ku Ruhimbi, hanyuma rero hari umupasiteri araho n'ubu ndamubona. Iyi ndirimbo rero yiyero arayizana, hanyuma rero tuyiririmba ku Ruhimbi, ujya mwanya wo kwegera novuga ngo isangira gera kumbure ku basanzwe bavyita gutyo bivanye n'ukwemera kw'abantu n'amashengero kumbure musengamwo. Rero turayiririmba no kuvuga urwo Ruhimbi rwarinze ruhera
nguma numva ndayisubiramo numva ibaye isengesho ryanje. Kuva ico gihe uburyohe yagize ntiburahera. Hahoragaye n'igihe ugasanga mbere ndanayiririmbye kumbure niba ko nongana nigeze kuyifata ka video mugabo mu buryo bwo kuririmba nibereye hariya ku kazi nyene kanje ka misi yose. Rero uyu muririmbyi yasenze asaba Imana izi ndirimbo bazanditse muri kino gitabo cacu c'indirimbo zo guhimbaza Imana, baragerageje kuzirogrupa bazishira mu mugwi canke se mu migwi aho kuko si umugwi umwe. Bararaba izivuga ku bintu vyo kwihana bazishira hamwe, izivuga ku vyo kwishikana bazishira mu mugwi umwe baziyitirira umugwi w'indirimbo zo kwishikana. Rero iyi ndirimbo iri mu mugwi w'indirimbo bise ngo ni indirimbo zivuga ku gitabo c'Imana. Igitabo c'Imana naco tuvuge ko ari Bibiliya, ijambo ry'Imana twama dusoma uko bukeye. Rero uyu muririmbyi yagize umutwaro wo gusenga Imana. Hanyuma rero muri kuno gusenga kwiwe tubona yuko yatanguye abwira Imana ngo mwami ungaburire ijambo ryawe. Umuntu yogira inzara kandi yama yagize inzara, agashaka ibiharage, agashaka umuceri, agashaka ubugari, agashaka akaboga, niko kumbure mu kiyaya c'imbo dukunda kuvuga ngo akaboga. Ugasanga nyene kumbure sinzi umuntu yoshaka ibi na biriya, yonyoterwa ibi na biriya, ku buryo hagize umuntu amubwira ngo nje kugusororera cyangwa ati no munsi nshaka akabenzi, uno munsi nshaka biriya. Ariko uyu muririmbyi namubonyemo umutwaro yari afise, wari umutwaro wo gusaba Imana ngo imugaburire ijambo ryayo. Imana yacu nihimbazwe. Turi mu bihe hari amajambere, hari amatelefone, hari iki, ugasanga rero mbere umuntu ntiyoba nagitunga na Bibiliya, ugasanga umengo ntiyo natwara Bibiliya kubera ko umengo ni niniya iraremereye, muravyumva. Hanyuma rero ugasanga umuntu yaritwaza ko kumbure wanashaka abifise muri telefone, ariko mugabo ugasanga arakubita indwi yose ya Bibiliya yiwe iri muntu ze muri ya telefone, mugabo ugasanga nasoma iryo jambo ntazi nahiherereye, ku buryo mbere ngira ngo hari n'igihe hako no kwibagira yuko hariho application ya Bibiliya muri telefone yiwe. Ariko ugasanga incuro nyinshi ari kuri WhatsApp, ari kuri Facebook, ari kuri za TikTok mbere je nta niyo ndugurura, ndayumva bayivuga cyane mugabo nayo ndugurura kuko mbona umengo n'ama social media afise simbika ndayakorera kuko nshaka n'ibyo nshaka, kuko ibi bintu byivuga butumwa bitwara umwanya munini ya cyane. Nayo ubundi ndifuza kuba no bikorera ku mbuga zose, ariko mugabo kandi nizi zibiri arizo YouTube na Facebook usanga ntabikoze ku rugero ngomba. Nari naratangwe na groupe mbere kuri WhatsApp ngo ndabirungika, mugabo byose ugasanga ntibyoroshe. Rero umuntu ugasanga umwanya wa Facebook arawuronka, umwanya wa WhatsApp arawuronka, umwanya wa TikTok, umwanya w'ibindi za Telegram, ibyo byose umuntu arabironka umwanya wabyo, umwanya wa za Twitter n'ibindi mbere umengo ryavuga sigaye kwitwa X uya. Rero mugabo umwanya w'iri jambo ugasanga umuntu ntabafise. Umuririmbyi we wagira umutwaro aravuga ngo mwami nungaburire ijambo ryawe nk'uko wamanyaguye umutsima cagihe Galilaya ugahaza benshi, none umpe mwami ngo mpage nanje. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nirisengesho ikiganiro gitondo gishasha kandi unkundiye unyemereye ibi nawe wovyirabisha ko birashoboka yuko mu telefone yawe utunze kantike. Naje urabona ko ndiko ndayisoma ngahaye, ugasanga uratunze Bibiliya ariko mugabo n'indwi irahera, ugasanga nta mutwaro wabyo gufise. Ariko ndibuka muri iriya myaka twarutsemo tukiri abana, tugikizwa, tukiri abanyagice, warumva yuko umuntu yoguha ingabire, yoguha kado akaguha Bibiliya, ko yoba kuvyaye ukumva umengo yoba guhaye ikintu gifise agaciro kadasanzwe. Nibuka ko nakuze mbona abadukurira batanga amakado batanga, ugasanga batangamwe na Bibiliya, ugasanga umuhungu yareje atanga kado ya Bibiliya, kumbura ibindi bikaza mu nyuma, ibitambara byitwa zandi mu rugo n'ibindi iriya myaka za 99 za 2000 hariya
ugasanga rero umuntu nibyo aratanga isaha, aratanga ibirato, aratanga igitenge, arasonesha amasono nk'aya n'aya, ariko Bibiliya na kanike bene data ntibyaburamwo, mbere ahubwo baragenda bakanabifunikisha. Ndibuka ingene kumbure mu mugwi y'abasenzi wasanga Bibiliya z'abasenzi bagenzi bacu wasanga zigirige no gutabwa zigatabuka bibaye n'ukuntu umuntu ayamana hariya ku kirago ikukumba hasi intumo iki, ahubwo banayivuza kw'ingoma. Urazi muriko murasenga nyene amasengesho yashushe ikorasi yafashe umuriro, ugasanga rero muriko muravuza ingoma kuri bya Bibiliya, ugasanga rero igifuniko kigezene kirashaje, mugabo gishaje bagatubashira ku ikindi. Imana yacu nihimbazwe. Ico gihe rero Bibiliya wamengo nyene sinzi, ariko ubu sinzi kabisa, sinzi ko ico kikiri mu bintu baresha ubu batangamo amakado, sindavyibaza, sinze kubibona ubu. Nibaza ko kumbure ngira ngo hari ayandi majambere. Uyu muririmbyi rero aravuga ngo mwami ungaburire ijambo ryawe nk'uko wamanyaguye umutsima. Birabonekana ko ari yasomye ijambo, aramenya ingene ca gihe Yesu yamanyaguye umutsima muri ya nzu yo hejuru, agasangira ibya Pasika n'intumwa ziwe, hanyuma akababwira ngo iki n'umubiri wanje ugiye kumanyagurwa ku bwanyu. Imana yacu nidutabare. Aravuga ngo none umpe mwami ngo mpage nanje. Ari n'indirimbo yawe muri ndimvye yaririmbye, ni muri zino ndirimbo nyene zo mu gitabo cyo guhimbaza Imana mu Kirundi, ni nimero 312 kumbure ngira ngo twaba tumaze kuyivuga ko canke nayo nyene tuzoyivuga kuko ndayikunda cane. Nibaza yuko mu mashengero kumbure atari make novuga ngo y'abaporoti iwo bikundwa na nyene kuririmbwa muri ino myanya yo kwegera uruhimbi canke yo kwegera Sainte Seine n'uvuye ikanisa canke novuga ngo gusangira canke se isangira ryera. Rero iyo ndirimbo ivuga ngo mwami mfise inzara umbera umutsima, kandi mfise n'inyota umpe amazi ayimara. Imana yacu nihimbazwe. Kino gitero turagitevye ko, ariko mugabo nyine n'ubumego no kivuga ko mbego sinogiheza, naho kumbure natanguye video numva umengo nyene uburuhe bw'akazi n'ingendo n'ibindi ibintu nyene nk'ivyo. Rero umuririmbyi arasenga Imana, mwami nungaburire ijambo ryawe, ni koko murangibi muranja na biriya, umubiri nivyo muranda witwararika, ariko impwemu yanje ikeneye ijambo ryawe kugira ngo mbeho, kugira ngo ngire ubugingo busagutse, kugira ngo mbeho nitondera ibyo wihanikirije. Ndakwiye kugaburirwa ijambo ryawe nk'uko wamanyaguye umutsima. Ndakwinginze ngo nanje umpe kukuryako kugira ngo mpage. Ndumva afise inzara, ndakwinginze ngo ungaburire biciye mu ijambo ryawe. Imana yacu nihimbazwe. Nibuka mwene data umwe twigeze kwiga kuri etablissement imwe nari imbere yiwe gatoya, n'ubu aracabishishika aracabibandanya. Hanyuma rero twaba dufatana umwanya wo gusega, hakabaho rero umwanya rero ngo numva ijambo rya mano, ngo mu buryo bwa mano. Iryo jambo rero nibuka ko mbere ahubwo menga hari nabiboneye kuri we mu migwi yose n'abana naraciyemo canke se mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye naciyemwe n'ivyarimo, ngo mu buryo bwa mano. No kuvuga iryo jambo rero mu buryo bwa mano, yaraza akazana Bibiliya, hanyuma tukazingurura twavuze tutubure dusoma ku murongo no yaba ari nkarona muri maki, yaba ari nkarona. Rero ndibuka igihe kimwe arabigira, hanyuma turavuga umurongo dusoma twasoma. Ico gihe rero byari bishasha, mugabo rero tubigize iryo jambo ndarivuga ko natangazwa n'ingene rero turonka ibyo tubivugako, ugasanga hari ishurirwa ribaye novuga ngo mu buryo bw'ikibiriraho, mu buryo nyene novuga ngo immediate, ugasanga nyene keme yarazanye ibyo muvuganaho kandi imitima yanyu igafashwa. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo rero n'umutsima w'ubugingo. Turafise ikiganiro cyitwa umutsima w'ubugingo, nizera ko tuzogaruka ko mu misi izoza kumbure imyanya niyatworohereza. Rero iri jambo ni umutsima w'ubugingo, ni naho twakwica ikiganiro
avuga yuko ijambo ry'Imana ari wo mutsima w'ubugingo, iruhande yo kuba Yesu Kristo nawe ari we jambo, ari we mutsima wamanutse uva mu ijuru. Ijambo ry'Imana rero n'umutsima w'ubugingo ushobora gutuma tugira ubugingo muri twebwe. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mutwaro rero arawusengera no muririmbyi mu gitero ca kabiri yavuze ngo ni wewe mutsima w'ubugingo, nkizwa n'ukuri kw'ijambo ryawe, rimbere indya zihaza umutima, nyigisha gukunda ukuri kwawe. Imana yacu nihimbazwe. Aravuga ngo nyigisha gukunda ukuri kwawe, kandi uko kuri nako ngaho yavuze ngo niryo jambo ry'Imana ngo ni wewe mutsima w'ubugingo, nkizwa n'ukuri kw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ukuri kwawe niko gushobora kunkiza, niko gushobora kunkura mu vyaha. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo naho ubona tubifata ibisanzwe, naho tubifata rejareje, naho tubifata nkaho mengo ni ibinyama by'imbwa, naho tworifata nkaho mengo nta gaciro rifise, ariko iri jambo kurya umwana hendagizwa mbere novuga ngo kera nayo ubongira ngo babaza bumu n'ibindi, ariko kera ngo wamuha urujumbu cyangwa ikiraya akaba arico bakumbagarana, ugasanga umwana aciye ahora. Rero nk'uko umwana ariko ararira womuha bumu, womuha ifana, womuha kaembe, womuha ibenye, agaca atekereza, agaca afungura, inzara igacira. Niko natwe bari mu rugendo iri jambo dukwiye kubona yuko ari ukuri kudukiza, ari ukuri kuduhembura, ari umutsima w'ubugingo ushobora gutuma tugira ubugingo. Imana yacu nihimbazwe. Nibuka igihe kimwe nkiri Zambia, mwishengero riraho kumbure bitari ngombwa kumbure ko umuntu yovuga izina kuko ndege usanga no ngaha mu gihugu rihari, kuko murabona hari amashengero menshi canke amadini menshi, mu nyemerere mvuge gutyo. Ugasanga rero umuntu hari nayo atazi, hari nayo murambona ari ryo ryambere ndayabonye ndenganye nti hari n'ishengero bwaho ryitwa gutya, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero ngo bamuha umwanya wo kwigisha nyamuntu, nabibwiwe n'umuntu basengana. Rero avuga ingene ico uwo mugabo yamaramaye telefone yiwe, yarafise igitablete gikomeye nyene cace ki iPhone. Hama bamuha umwanya wo kwigisha, agenda kwigisha mugabo ca gitablete kirimwo amafilime y'ubusambanyi. Birashoboka ko nawe unkurikiranye muri kino kiganiro gitondo gishasha, ico wita Bibiliya ijambo ryera ry'Imana, ugasanga uritungiye mu telefone, mugabo iyo telefone nyene ugasanga niyo utungiyemo amafilime y'ubusambanyi. Hanyuma rero uyo muntu arahaguruka agenda kwigisha, yarasomye Bibiliya, yarize kuko nyashengero ryari shengero ryigisha nyene novuga ngo ryiyemera mu bintu by'inyigisho, kandi kabisa n'uyo muntu jewe naje navuga ngo nafise ivyo namubonye ko namwigiye ko kubijanye no gukunda ijambo, no gusoma ibitabo, no gukurikirana inyigisho z'abantu bazima. Novuga ngo bibimeneke nyene mu ijambo ry'Imana, kumbure naho mubona nyene imvugo nk'iyigoye kuvuga ngo uyu muntu ni kimeneke mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ca gitablete yuguruye, aho kugurura ya Bibiliya yugurura vya bifilime by'ubusambanyi. Ico gifilime nambari yamya kiraba agaburira umwuka w'ubusambanyi uri muri we. Hanyuma kandi murazi ko bavuga ngo imisi igisuma n'imirongo niraharuye, hari hageze ko amaramazwa, hari hageze ko afatwa. Hanyuma rero urabona ko hajya ku meza haba hariho amamikrofone, burya rero ajana ca kintu ze ca gitablete ngo arumure rero akuremo inyigisho, aho kugurura inyigisho yugurura ca gifilime. Hanyuma rero kwa kuntu nyene iyo filime isanzwe ivuga ivyo bavuga n'ibindi bagira bica byumvikana muri mikrofone. Uyo muntu yaramaramaye, yaciye asubira mu ntebe agenda kwicara, haca yigisha ubundi muravyumva n'ibintu nyene nk'ivyo. Rero bene data, iri jambo ridusumbire vyose, iri jambo rirengere kuba ryotungwa muri telefone gusa. Kubitunga muri telefone ni sawa, ariko mugabo ntituribikeho gusa. Mbega umwitwarariko tugireho kuzingurura telefone zacu, ugasanga iyo uvyutse fire ya mbere ni kuri WhatsApp, ni kuri Facebook, ni mu makomantere, muri ya magroupe hariyo y'abantu bavuga ngo babakomenti n'abandi,
ubwo wewe none ntiwosanga uyu mutwaro umuririmbyi yagize nawe atawufise. Imana yacu nidutabara umugabo asanga ibindi byo vyurabiraba kandi vy'urukozasoni vy'uburozi vy'ubumara bikugirira nabi bikonona mu mutwe no mu mutima. Imana yacu nidutabara. Reka turabe ko twava turangiza kumbure sinzi ngene biriko biragenda impamvu umuntu yoba ariko arabitebamo gutyo. Ica gatatu rero kino gitero yavuze ngo mukiza untumeko mwemu wawe ankore ku maso ngo mpumuke mbona ibihishijwe mu gitabo. Imana yacu nihimbazwe. Mubona mutwara ariko arasengera no muririmbi abavuga ngo mukiza untumeko mwemu wawe ankore ku maso ngo mpumuke kuko ndahumye ndimpumye ankore ku maso ngo mpumuke mbona ibihishijwe. Hari ibihishijwe bene data mw'ijambo ry'Imana, hanyuma ngo nawe nkubonemwo mukiza. Imana yacu nihimbazwe. Reka dusozerere kumbure kuri kino gitero ca nyuma. Yego kuko ntamagwara ahubwo kandi ntibiva mu gushimika kwacu. Tuvugane kuri aya majambo ya nyuma avuga ngo umezagirire iki gitabo kinyereka icaha n'agakiza, niho noca mva mu bugurano nkuronkeremwo amahoro. Imana yacu nihimbazwe bene data. None rero nano majambo birashoboka yuko tutayatsimbataje cane buri gitero, ariko mugabo ivyo twashoboye kuvuga n'ivyo nyene ubicakire ubikurabe nawe uvyipime ko ubigire novuga ngo icirore uvyirabemwo. Mbega uyu mutwaro birashoboka ko wawigize mugabo uracawufise, uracumva yuko hari igihe ugize ibihe vyiza mu gusoma ijambo ry'Imana, mu gusoma Bibiliya. Ubwo ntuyisoma gusa kuwa Mungu, naho nyene uyitora muri tiriware intuma y'intumo ugasanga nyeneye, ariko mugabo byose binyegejwe mu ijambo ry'Imana, byose bihishijwe mu gitabo c'Imana. Yavuze ngo mbona ibihishijwe mu gitabo c'Imana, mu gitabo ca mw'ijambo ryawe. Imana yacu nihimbazwa. Hano yavuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Imana yacu nidutabare bene data. Rero hamwe twobika ijambo ry'Imana mu mutima wacu, hamwe tworizirikana, hamwe tworisoma, hamwe tworikunda, hamwe twokunda ijambo ryoduha kugira ijambo ryotuma tuba akanwa k'Imana. Ijambo niryo ryaremye vyose, ijambo ririmo ububasha budasanzwe bene data. None rero niwo mutwaro tugomba dusengereko muri kino kiganiro gitondo gishasha. Bene data dusubire kuri ya mico ya kera. Abari nabo nubise bariko baravuga ngo ako gakiza ngo nakakera, ako gakiza ngo nako muri antikite, bakora agakiza ka ruguru. Ariko mugabo ako mu gisagara nako bijyanye nako mu gisagara nyene, nako mu gisagara nyene. Ariko mugabo kandi tworabona mu buzima busanzwe ibidutunze byose biva ruguru. Sinzi rero yuko agakiza kava ruguru ariko kuba kabi, mugabo ibidutunze byose biva ruguru. Umuceri n'ibiharage turya biva ruguru, amavuta turya ava ruguru, n'ibindi n'amakara ava ruguru. Ngira ngo n'amazi ahari uturere twinshi amazi banywa avuye ruguru mu misozi, uretse kumbura banywa amazi avuye muri Tanganyika, ayo yonyine gusa. Mugabo n'amatara ava ruguru, ingomero ziri ruguru bene data. Sinumva ingene rero tuza tukavuga ngo agakiza ngo nakaruguru, akaruguru nakaruguru. None rero nuko tugomba dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, ijambo ryawe naragimye ikibanza, ijambo ryawe narishiburiye kure yanje, ijambo ryawe ntirigifise uburemere ryahorana. Ijambo ryawe nararyibagiye, nararikuye kuri lista y'ibintu nitwararika nitaho kenshi. Ndakwinginze ngo ntabare, nanje ndasenze nk'uyu muririmbyi, ndavuze ngo Mwami ungaburire ijambo ryawe nk'uko wamanyaguye umutsima, uyu munsi ungaburire ijambo uzobukoze. Nibuka igihe kimwe muri bene data twabanye muri groupe biblique nkene muri secondaire, cugere barega mu 12 cyangwa mu 11, hariho mwene data umwe ndamubona twakoranye ibikorwa by'Imana,
niwe nigeze kuja gutemberera narafashijwe narahezagiwe ambwira ngo iri niryo jambo nazindukanye no munsi iri niryo jambo mfise iri niryo jambo numva Imana yampaye niryo jambo ndiko ndagendana numva ari ikinasumbijega buri munsi abafise ijambo ariko aragendana ni ukuvuga aho yogenda hose amuhaye umwanya yovuga ndumva yuko uwo muntu afise orere idasanzwe afise kalendari idasanzwe mu buryo bw'imkema ari ku rundi rwego asangwa buri gihe cyose abafise ijambo aho ni mu gihe twebwe canke wewe ushobora kuba kumbura ufise ibyo irya kera muri ya myaka ariya mugabo ubu ukaba udafise ijambo wumva wahawe nuvuga ngo rigiriwe mise à jour Imana cyo dutabara none rero dusenga Imana wumva wosenga Imana ubwo telefone yawe tungiyemo ya Bibiliya ntuyitungiyemo na bya bindi na ya mafoto y'urukozasoni n'ibindi mu biganiro byarenganye narabwiye ingene naguze carte mémoire ya 32 giga nsanga yuzuyemo amafilme y'ubuhumbu ndabara narafuse ndaruha mugabo numva kuri ko umuntu akabikora ku mashini birakunda ko urashobora guselektiona byinshi hanyuma rero ukabifuta ariko mugabo abantu Bibiliya batungiye muri telefone bazitunganye n'ibindi bintu bitavugwa bitabaho bidakwiye bitabereye sinzi rero ko nawe wumva wobwira Imana tugomba dusenga Imana nabahigwe abantu bagifise uyu mutwaro acumva yuko kado yohabwa n'umukunzi wiwe ikwiye kuba Bibiliya ibindi bigakurikira mu nyuma ugasanga ntiyorenga atazirikanye ku ijambo ry'Imana aba bantu n'abahigwe kuko ibihishijwe mu gitabo byose Imana izo bibahishurira biciye mu ijambo ryayo ariko mugabo n'abahombe abantu ibyo bintu atajambo bifise muri bo kubera ibihishijwe mu gitabo ntibazobihishurirwa dusenga Imana mwami Yesu turagukengurukiye cyane ko aya majambo biguhimbaye ngo tuyasange n'abantu bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi twumvise uyu mutwaro w'uyu mwene data yasenze avuga ngo mwami ungaburire ijambo ryawe kuko hariho ibihishijwe mu gitabo cyitwa ijambo ryawe kandi iryo jambo niryo kuri kandi uko kuri niko konkiza umuntu wese rero avuze ngo Mana mbabarira ijambo ryawe ntaryo ngisoma indwi irahera ukwezi kugahera ubu usigaye gusa amenya amakuru ya hariya na hariya avugwa hirya no hino y'impuha z'intambara amakuru y'umupira niyo menya ariko mugabo amakuru yo mu gitabo cawe cera c'ijambo ryawe ayo sinkiyamenya kuko naco ngisoma ndagitungiye uko nyene gusa kukirabaraba umuntu avuze ngo Mana mbabarira ndakwingize ngo mubabarira hanyuma rero ucumugirira neza yongere kumva yuko yama agaburirwa kuri ino ngaburo yitwa ijambo ryawe kuko hariho byinshi bijuru muri iri jambo kandi bizima bishobora gukiza umuntu urakoze kuri Imana ibisigaye turakwiragize muri kino gitondo uyu munsi umuntu wese yumvise aya majambo hagiye kwirigwa ibikorwa bagiye kwirigwamwo umugirire neza umucira inzira umwiyereke umubere Imana idasanzwe umubere inyishu muri byose na hose urakoze kuri Imana turakwiteze gushika no mu kindi kiganiro cy'ubutaha n'izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye tuvyizeye amen.